Ndabaramukije cyane bakunzi b'ikiganiro igitondo gishasha, amahoro y'Imana, kugubwa neza, kuroranirwa mu byanyu no mu banyu. Nibyo ndabipfurije, ndabaha ikaze muri kino kiganiro cyacu rero gisanzwe gicishwa kuri runo rubuga rwitwa Ntambwidahita TV, rukorera hirya no hino kuri Facebook, YouTube n'ahandi, za page za WhatsApp, aho dusanzwe dusangira namwe ijambo ryo kuzirikana ko ijambo ry'umunsi, impamba y'umunsi. Mu kiganiro igitondo gishasha mfise amajambo ngomba ko dusangira tubona mu gitabo c'amazaburi. Ico gitabo c'amazaburi dusoma Zaburi 119, umurongo umwe wonyene, ni umurongo w'133. Turabe ico ayo amajambo atubwira ngo gumiriza intambuko zanje mw'ijambo ryawe, ntihagire ikigabitanyo na kimwe kinganza. Imana yacu nihimbazwe. Aya majambo nizera ko yumvikana n'abana basenga muri ya misa avuga ngo ni misa y'abana cyangwa se ngo ni Sunday school, bashobora kuyasubiramwo. Biroroshe kuyafata ku mutwe, naho intumbero nyamukuru atari kuyafata ku mutwe gusa, ahubwo umuntu akwiye kuyafata mu mutima, mu bwenge, mu byiyumviro no mu mibereho yiwe ya misi yose. Aya majambo avuga ngo gumiriza intambuko zanje mw'ijambo ryawe, ntihagire ikigabitanyo na kimwe kinganza. Imana yacu nihimbazwe. Aya majambo tubonye ari muri Zaburi, kandi amazaburi twama twayavuze ko mu biganiro byacu bya misi yose dukunze kubashikiriza. Akenshi turayavuga ko kwa amazaburi umuntu wese yiravyemwo uko yoba ari kose, ico yoba ari cose, yaba umukuru yaba muto, yaba umukire yaba umukene, yaba umugorotsi yaba n'umunyabyaha, nk'uko umukomantatere wa Bibiliya yabivuze witwa Calvin. Amazaburi umuntu abasha kwibonamwo ivyiwe, abasha gusangamwo ibivuga ku buzima bwiwe, uko ameze, uko asa, ico akwiye, ikimukwiye, ikimubereye. Imana yacu nihimbazwe. Aha rero tubonye ni isengesho ariko arasenga Imana ayisaba. Umutwaro wiwe rero azanwe no kubwira Imana, naho tuzi ko umuntu ashobora gukenera byinshi mu buzima bwiwe bwa misi yose, naho bishobora gushika umuntu akaba afise ibindi yosengera by'iterambere, gutunga, kuronka ibi na biriya, kuronka akazi keza, kuronka business nziza, kumbure kugura parcelle, kuyubaka n'ibindi byinshi umuntu yosengera mu buzima bwiwe bwa misi yose. Tubona uyu muririmbyi yaririmbye muri no Zaburi asenga. Iri sengesho rero yasenze asaba Imana, avugamwo amajambo yo gusaba Imana ngo imufashe, imutabare. Mwari majambo navuga ngo imwemerere kugumiriza intambuko ziwe. Uyu muririmbi cyangwa uyu musenzi mugenzi wacu, ngo Imana izigumize mw'ijambo ryayo. Turavye dusanga hariho ico yari yamaze gutahura, ko hamwe intambuko ziwe zoguma mw'ijambo ry'Imana, vyoheza bigakunda, vyoheza bikamushobokera kutabaho aganzwa n'icitwa ikigabitanyo, ko yoca abaho adatirimuka ngo akorokere mu bigabitanyo, ngo ahave asanga aganjwe n'ikigabitanyo na kimwe uko coba kiri kose. Imana yacu nihimbazwe. Nizera yuko muca mwumva yuko iri sengesho ntawe utogisengera. Kubera iki? Ibyo umuntu yogwamwe ni byinshi, ibyo kwega umuntu bimukura ku Mana ni byinshi, ibyo kwega umuntu ngo bimuhuvye, bimuzimize, bimujane muri bibi, bimujane mu ngeso mbi, bimujane mu bizomukwegera akarambaraye,
bibaho mu buzima bwacu bwa misi yose kandi biragwiriye, ariko icotunga umuntu, icotabara umuntu, icofasha umuntu n'aya majambo uyu musenzi yasenze avuga, akavuga ngo Mana nugumirize intambuko zanje mw'ijambo ryawe. Mw'ijambo ryawe honyene niho bikunda yuko uwo intambuko ziwe zagumyemwo adashobora gutirimuka, adashobora kuganzwa, adashobora gutegekwa n'ikigabitanyo naho coba kimeze gute. Ariko bitagenze gutyo, umuntu ni gato agatirimuka, umuntu n'akanyisasi akaba yavuye mw'ijambo ryawe, hanyuma agahava aganzwa n'ibigabitanye. Ariko jewe kuko namaze kumenya yuko le secret yomfasha kutaganzwa n'ibigabitanye, kuko namaze kumenya neza yuko icomfasha kubaho ntari imbohe y'ibigabitanye. Ibigabitanyo ni ivyaha mu yandi majambo, ariko mugabo kandi novuga ngo icaha n'ikigabitanyo igisumba kumbe novuga ngo ububi ikindi ni ikigabitanyo. Kuko kugabitanya umuntu abikora n'ibigirankana, ni ukuvuga ngo ibigirankana abikora abizi, novuga ngo si erere nusanga kamucorotse cyangwa se kamuciyemwo oyayi, ahubwo ni umuntu aba azi gukora ineza, mugabo ububi buri muri we canke intumbero mbi agomba gushikako, agaheza agahitamo gukora ikibi n'ibigirankana. Ku kagagazo, Imana yacu nidutabare. Bene data bakunzi ba kino kiganiro, igitondo gishasha cacu tunamutunanire n'ano majambo. Uyu muririmbyi rero bibonekana ko yavuze ngo jewe nipfuza kugumiriza intambuko zanje, uko ngenda, ingeso zanje, inyifato zanje, uko mbanye n'abandi, uko nitwara mu buzima bwanje bwa misi yose. Ndipfuza kutaganzwa n'ikigabitanyo na kimwe, ariko mugabo ubushobozi bwombashisha kutaganzwa n'ibigabitanyo bunyegejwe mw'ijambo ryawe. Ntatomboye ngo ngume mw'ijambo ryawe, ntatomboye ngo ngume nshinzwe mw'ijambo ryawe, ntivyokunda yuko ntaganzwa n'ibigabitanyo. Ariko hamwe notombora ukamfasha Mana, ukanshoboza kugumiza intambuko zanje mw'ijambo ryawe, vyoca bikunda yuko atakigabitanyo na kimwe kinganza. Imana yacu nidutabare. Tugomba dusenga Imana mu ntumbero yo kudatwara umwanya muremure. Sinzi rero, nagomba ngo usuzume imbere yuko dusenga Imana muri kino gihe, muri no misi, ubwo ntihariho ibigabitanyo, ntihariho ivyaha, ntihariho ingeso mbi. Wewe ukurikiranye kino kiganiro igitondo gishasha gifise intumbero yo guhana ijambo ryo mu gatondo, ngo umuntu agirirwane, agiyumvire kuri mubere icirore, yirabamo ngo yongere arabe uko ubugingo bwiwe mwiyobokamana bumeze. Mbega ubu muri ino misi ntiwosanga hari ivyamaze kukuganza, ntiwosanga waramaze gutirimuka ukava mu vyagezwe vy'Imana, ukava mw'ijambo ry'Imana, ukaba usigaye uganzwa n'akameremere k'umubiri. Hamwe wosanga rero hariho ingeso iyi canke iyindi yamaze kukwiganzira, yamaze kukwigarurira muri ino misi. Twagomba dusenga Imana, ubwira Imana ngo Mana ntabara, fasha, nshoboza gusubira mu ijambo ryawe, kuva munsi ya buno buja bw'icaha kinganza. Sinzi ingeso mbi umaze imisi wumva ikwizingirako,
kandi ukumva kwigiza kure. Imana yacu nidutaba, tugomba dusenga Imana rero urabe uko bimeze, hanyuma nawe nimba ukuyemo isengesho ubwira Imana ngo Mana numfashe, nunshoboze, ugumize intambuko zanje mu ijambo ryawe, cyangwa usubize intambuko zanje mu ijambo ryawe, kubera ko namaze kubivamwo. Dusenga Imana, tuzosura mu kiganiro igitondo gishasha cy'ubutaha. Mwami w'abami Yesu, tugushimiye ku bw'ano majambo uyu muririmbyi aririmbye mu isengesho ryiwe avuga ngo gumiriza intambuko zanje mu ijambo ryawe, kugira ngo ntihagire ikigabitanyo na kimwe kinganza. Aya majambo rero twumvise umuntu wese yakurikiranye akaba asanze hari ikintu nawe kimwizingirako, kimwiboherako, camuganje, camwigije kure yawe, akaba avuze ngo Mana mbabarira, Mana ngwiza ko imbabazi, ndagomba kuguma mu ijambo ryawe, naho kameremere kwega nshoboza kuguma mu ijambo ryawe, kugira ngo ntihagire icana kimwe kinganza. Uyu muntu nutumugirira neza, mwiyereke umushoboze kuguma mu ijambo ryawe, maze abeho ataganzwa n'ikigabitanyo na kimwe. Mu izina ryawe ryera Kristo Yesu no tusabye tuvyizeye, amen.